Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano. Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo tuyage ku mugambi w'Imana kandi dushobore gutahura muri iri joro ibanga ry'amazamu ayo Bibiliya ivuga, bityo dushobore gutahura izamu turiko turabamwo muri kino gihe iryo ari ryo. Kubw'ivyo rero tuje mu vyanditswe turabe ico Bibiliya ivuga ku bijanye n'amazamu, nuko duheze turonke bityo ubumenyi bw'amazamu hamwe n'impamvu y'Imana, impamvu Imana yashizeho ayo mazamu ku ihanga ryayo. Muri Luka igice ca 12 umurongo wa 35 kugeza ku 44, Yesu Kristo yavuze ati mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka. Namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahirwa abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera abicarike aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba abahirwe. Kandi mumenye iki, yuko yaba nyene urugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe rero mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Nuko Petero aramubaza ati, mbega mugenzi, uwo mugani twebwe twenyene uwuciriye canke n'abandi bose? Umwami Yesu nawe aramubaza ati, ninde mubwiriza wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana bo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo.
ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo kandi ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Muri iri joro turaza kugira ibibazo runaka biza kwishurwa uko tuza kuba turiko turumviriza kino gikorane. Ni ibibazo bitatu ngirakamaro cyane kandi ni ibi bikurikira: ni irihe sano rihari hagati y'amazamu hamwe n'urugendo rw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo? Iki kibazo kiraza kwishurwa muri kino gikorane. Ikibazo cya kabiri ni iki: ni muri ihe zamu umwana w'umuntu azoziramwo? N'iki kibazo naco kiraza kwishurwa muri kino gikorane. Icya gatatu ni iki: ni ikihe kintu gikomeye cyane cyasezeranijwe ko kizoba mu izamu rya kane? N'iki kibazo naco kiraza kwishurwa mu mitima yacu uko tuza kumviriza ijambo ry'Imana muri iri joro. Ni ingirakamaro gutahura ibanga ry'amazamu kuko Yesu Kristo yavuze ku mazamu kandi yavuze ku kuza k'umwana w'umuntu muri rimwe muri ayo mazamu. Kandi dutegerezwa kumenya izamu iryo ari ryo, iryo ukuza k'umwana w'umuntu kuzoshikirizwamwo canke kuzoshikirizwamwo. Ibanga ry'amazamu n'ibanga ibiremwa abantu bipfuje gutahura uhereye mu bihe vya kera, no kumenya izamu iryo ari ryo, iryo Imana izokoreramwo ugushitswa kw'amasezerano yayo. Amazamu avugwa mu vyanditswe kandi ari amazamu atatu muri ane aba mw'ijoro, rimwe naryo riba mu gihe co mu gatondo. Buri gihe biyumvira yuko amazamu buri gihe hiyumvirwa yuko amazamu ari ayo mw'ijoro, ariko turabe ano mazamu ane hamwe n'amasaha aberako, nuko turaza guheza rero tugundure ko rimwe muri yo ko riba mu gatondo. Izamu rya mbere iryo dufise mu vyanditswe na Kristo kandi yararivuze ko izamu rya mbere rijanye rihuye n'agahe gato ko mw'ijoro.
ikintu gikomeye cyane dukeneye gutahura nuko buri zamu ryose rigizwe n'amasaha 3. Ico rero kirakomeye cyane kugitahura kugira ngo bityo dushobore gutahura iri banga ryose ry'amazamu. Izamu rya mbere rihera saa 3 kugeza saa 6 zo mwijoro. Izamu rya kabiri naryo rihera saa 6 kugeza saa 9 zo mu gatondo. Izamu rya gatatu naryo rihera saa 9 kugeza 6 zo mu gatondo. Izamu rya kane rihera 6 kugeza saa 3 zo mu gatondo. Aho rero turabona izamu rya kane ariryo rigizwe n'amasaha 3 yo mu gatondo kuva 6 kugeza saa 3 zo mu gatondo. Iryo niryo zamu rimwe rudende riba ku murango. Ayandi mazamu twamaze kubona ko atangura saa 3 zo mwijoro akarangira 6 zo mu gatondo. Rero izamu rya kane niryo zamu rikomeye cyane kurusha yandi yose. Mu izamu rya kane hagiye haraba ibintu bikomeye cyane muri Bibiliya, nk'akarorero igihe ubwoko bw'Aburayo bwinjira mu kiyaga gitukura, igihe Mose yacamwo kubiri ikiyaga gitukura, mu ijambo ry'Imana ryari riri muri we, yarambuye inkoni yiwe avuga ijambo, ikiyaga gicikamwo kubiri, ubwoko bw'Aburayo burajabuka. Hanyuma ingabo za Farawo nazo nyene zashatse kujabuka kugira ngo zije kwica Abaheburayo. Igihe binjira mu kiyaga gitukura, binjiyeyo cumutse kuko Mose yari yaciyemwo kubiri ico kiyaga gitukura. Ariko igihe ubwoko bw'Aburayo bwarangiza kujabuka, turabona ko Mose yaramvuye ukuboko kwiwe afise ya nkoni mu kuboko kwiwe, nuko ateranya ico kiyaga gitukura. Ingabo za Farawo zari ziri hagati na hagati mu kiyaga gitukura, nuko zirahonywa. Rero murabe ingene Farawo ntiyashatse kumvira ijwi ry'Imana. Yaragararije agarariza ijwi ry'Imana hamwe n'umuvugishwa w'Imana, kandi ntabwo yarazi ibihano Imana yari yarungitse muri Egiputa. Aja kurondera n'icanyuma, akirondera mu kiyaga gitukura. Aho niho rero yagisanze, yakironkeye. Mwitegereze yuko igihe cose yariko agwanya Mose, agwanya n'ubwoko bw'Abaheburayo, kandi ivyanditswe biravuga ati uwuzoguhezagira azohezagirwa, uwuzokuvuma nawe azovumwa. Kubw'ivyo rero Farawo yarose umuvumo, kuko buri gihe yama ariko aragwanya ubwoko bw'Aburayo, agwanya n'umuvugishwa w'Imana. Rero mwitegereze namwe ingene ubwoko bw'Aburayo bwasohotse bwanesheje buvuye mu kiyaga gitukura. Farawo nawe turabona ko yaneshejwe. Kwabaye ukuneshwa kwa nyuma, kandi mwitegereze namwe
abantu bo mu bwoko bw'Aburayo batarinze kugwana na Farawo, Imana niyo yari kiragwanira ubwoko bw'Aburayo, kuko byabaye atari ku bw'ingabo zo ku isi cyangwa ku bw'inkomezi zo ku isi, ahubwo ni ku bwa mpwemu w'Imana agaragariye mu muvugishwa Mose. Rero turashobora kubona ingene ubwoko bw'Aburayo bwarose intsinzi, barose iyo ntsinzi bayihawe n'Imana. Turabona yuko imbere y'igihe ubwoko bw'Aburayo bushushanijwe n'umuntu Yakobo, nawe nyene yararose intsinzi ikomeye cyane igihe yisanga ari kumwe na marayika w'Uhoraho, igihe bahura na marayika w'Uhoraho. Turabona ubwoko bw'Aburayo buhagarariwe ngaho na Yakobo, kuko bari mu rura rwa Yakobo, kandi muri Yakobo niho havuye abana bose ba Isirayeli. Kandi turabona yuko ngaho muri Yakobo hari hashushanirijwe abana biwe bose, abari baravutse, abo yari yarabyaye. Turabona, mwitegereze namwe, Yakobo ariko anigana na marayika w'Uhoraho, kandi mu gatondo igihe bwari bukeye, nimwumva ko byagenze. Igice cya 32 mu Itanguriro haratubwira, duhereye ku murongo wa 24, haravuga ngo, maze Yakobo asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana, bashitsa umutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako ryiwe, umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara, bakiriko baranigana. Uwo mugabo ni ukuvuga marayika, uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Yakobo nawe aramwishyura ati, sinkurekura utampezagiye. Uwo mugabo nawe aramubaza ati, witwa nde? Ati, ndi Yakobo. Uwo mugabo aramubarira ati, ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Rero murabe ingene Yakobo yaniganye na marayika w'Uhoraho, ni ukuvuga yuko yaniganye na Yesu Kristo mu mubiri wiwe wa teofaniya, ariyo ya Mana nyene y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, mu mubiri wayo wa teofaniya witwa marayika w'Uhoraho, ndetse kandi witwa Uhoraho mu isezerano rya kera. Ibyongeye kandi yiswe na Aburahamu Elohim igihe yamwiyereka umunsi umwe imbere yo gusambagurwa kwa Sodomu na Gomora, ndetse kandi yari yamweretse ubwa mbere ari nka Melikisedeki, nuko ahezagira Aburahamu amuha umutsima na vino. Rero aha bwari bukeye kuri Yakobo. Marayika w'Uhoraho, uno mugabo wo mu bundi buringanire,
uyu mugabo con este cuerpo teofánico afise n'umubiri wa de la teofaniya sexta dimensión, wo mu buringanire bwa le gatandatu aparece Jacob yiyeretse yakobo y Jacob yakobo nawe ntiyamureka ngo agende. Jacob es un yakobo ni umuvugishwa tiene las dos conciencias juntas. afise integerabwenge zibiri zikorera Puede icarimwe ver en ambas dimensiones arashobora kubona mu buringanire bwose y agarró kandi a un personaje. yagumbiriye umuntu wo mu bundi Y ese buringanire. personaje es uwo muntu el kandi ángel de Jehová. ni marayika w'uhoraho Estaba en su cuerpo teofánico. yari ari mu mubiri we wa teofaniya Lo agarró y no lo dejaba yaramugumije ahí. ntiyamureka ngo agende. Y el ángel lo bendijo. Mumarayika Y ahora miren todo aramuhezagira. lo que sucede. rero nimurabe ibintu byose byabaye. Y el varón le dijo, uwo no mugabo se dirá más tu nombre Jacob, aramubwira ati ntucitwa yakobo ukundi sino Israel, ariko wiswe isirayeli porque has luchado con Dios kuko waniganye n'imana y con los hombres n'abantu y has vencido. ukanesha Obtuvo la victoria. warose intsinzi. Entonces Jacob le preguntó y dijo, yakobo aramubwira ati declárame ahora tu nombre. ndakwinginze nyibarira. Y el varón respondió, aramubaza ¿por qué preguntas por mi atumbalitse nombre? iki izina ryanje. Y lo bendijo allí. amuhezagirira aho hantu. Y llamó Jacob el nombre de aquel yakobo lugar yita aho Peniel, hantu peniyeli porque dijo, ati mbonye imana imbona nkubone y fue librada mi alma. none ndacariho. Y cuando había pasado Peniel, izuba rirasa akirenga peniyeli y cojeaba de su agenda cadera. acumbagira itako ryiwe. Pero es mejor ariko ni vyiza la persona ko umuntu estar coja, yoba pero con la acumbagira bendición de Dios. ariko acumbagirana umugisha Estar w'imana bien, kurusha uko yoba ameze neza atamugisha w'imana afise. yakobo con nawe este problema, yagize kino en su kibazo pierna, mu kuguru luchando por kwiwe la bendición de Dios. ariko aharanira umugisha Algunas w'imana. personas dicen, abantu bamwe bamwe baravuga bati cuando tienen un problema iyo bafise ibibazo o tuvieron un accidente, canke bagize impanuka y esas personas nuko abo bantu iban viajando bakaba bariko hacia una baragenda actividad baja nko mu para buscar gikorane la bendición de Dios, kurondera umugisha o w'imana regresaban de una canke actividad bariko baragaruka bavuye mu gikorane y tuvieron algún nuko accidente, algún bagaca problema. bagira impanuka runaka canke ikibazo runaka. Algunos dicen, bamwe bamwe baravuga bati si yo no hubiera ido, ati iyo ntaba no me hubiera nagiye pasado esto, ibi byose ntibiba vyambayeko. pero no hubiera recibido la bendición de Dios. ariko ntuba warosa n'umugisha w'imana. Es mejor ni vyiza tener la bendición de Dios. kugira umugisha No w'imana importa los problemas que uno ntaco tenga. bitwaye ibibazo umuntu yocamwo ariko arondera umugisha w'imana. Miren ustedes, mwitegereze namwe a los cristianos abakristu los persiguieron en los barabatoteje tiempos pasados. mu bihe Se los vya echaban a los kera leones. babaterera intare. Cualquier persona buri muntu wese yoshobora kuvuga si yo ati no fuera un creyente en Cristo, ati iyo ntaza kuba umwizera no me kristo echaban en la boca de los leones. ntabwo bari kunterera mu kanwa k'intare. Pero de todos modos, ariko uko biri la kose persona tiene que morir en cuanto a su umuntu cuerpo físico. ategerezwa gupfa mu mubiri w'inyama. Y si no creyó en Cristo, kandi atizeye kristo ¿de qué le valía vivir en la tierra? mbega bizoba byamamariye iki kubaho Y ku que no lo isi echaran a los leones. nubwo bataba bamutaye mu kanwa k'intare canke bakamwica mu buryo ubwo aribwo bwose mwa kirya gihe. Cristo dijo kristo yaravuze en San Mateo, muri matayo capítulo igice 16, ca 16 versos 24 umurongo en wa adelante. 24 ukabandanya. Entonces dijo Jesús a sus ubona discípulos, yesu abwira abigishwa biwe si alguno quiere venir en pos de mí, ati umuntu niyagomba niéguese a sí kunkurikira mismo, y niyiyanke tome su cruz, yikorere y siga. umusaraba wiwe ankurikire. Denuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esto nos muestra ibi bitwereka que el camino de Cristo yuko inzira ya kristo no es fácil ntabwo en yoroshe cuanto ku a que bijanye uno no tiene problemas en la vida. nuko umuntu adashobora kugira ikibazo mu buzima.
por creer en Cristo, kubwo kwizera Kristo muchas veces le akenshi vienen problemas haraza hasta en la misma casa de uno, ibibazo ndetse no mu rugo rw'umuntu, pero está llevando la cruz de Cristo. ariko aba ariko yikorera umusaraba wa Kristo. Sigue diciendo, Habandanya havuga porque ngo todo el que quiera salvar su vida la perderá. kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ariko la uzoheba hallará. ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. O sea, Ni ukuvuga que no hay que lamentarse yuko atabyo kwidodomba ngo wicuze ku bw'ibibazo uwo bufise al estar buscando la bendición de mu Dios. kuba uri kurondera umugisha w'Imana. Cualquier persona puede decir, Buri muntu wese yashobora kuvuga ati mi hijo umwana wanje o mi amigo canke inshuti yanje que salió para una actividad, yari yagiye mu gikorane, cuando regresaba, igihe yagaruka yaciye pues apfa, no tiene ningún problema. ariko nta kibazo na kimwe gihari, yagiye muri paradizo. Si no estuviera buscando la bendición de Dios Iyo ataba ariko ararondera umugisha w'Imana ngo akorere Kristo, y muriera esa persona, uwo muntu agapfa se iba al infierno, yari kuja ikuzimu. o sea, a la quinta Ni dimensión. ukuvuga mu buringanire bwa gatanu, Palabras más suaves. mu majambo yoroshe aciye bugufi. Y podía decir, Kandi su amigo umuntu yoshobora kuvuga ati murió quietecito en la casa, inshuti yawe yapfuye yibereye mu rugo atekanye, ariko atamugisha w'Imana afise, mbega byaba bimumariye iki? allá en la quinta dimensión, Hariya mu buringanire bwa gatanu no estará muy tranquilo. ntabwo azoba atekanye. Así es que mejor Nuko rero ni byiza estar sirviendo a kuba Cristo uri gukorera todos Kristo los días de nuestra vida. iminsi yose y'ubuzima No bwacu, importa los problemas ntacyo que bitwaye uno tenga en la vida. nubwo umuntu yogira ibibazo bingana gute mu buzima. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, Umuntu wese la hallará. atakaza ubuzima bwiwe ku bwanje azoburonka, azoburokora. None La vida eterna. nikaronka n'ubugingo budashira, nibwo twebwe dushaka. Esta terrenal. Ubu bwo ngaha ku isi ni ubw'akanya gato. Ahora miren ustedes Rero mwitegereze lo namwe importante que es. ingene ari ingirakamaro cyane gukorera Kristo iminsi yose y'ubuzima bwacu. Porque ¿qué aprovechará el hombre Kandi umuntu si byomumarira ganara todo el iki mundo kunguka ibyo mu y isi perdiera byose su alma? niyaka ubugingo bwiwe ku ciru? ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? No le vale de nada. Nta na kimwe byaba byaramumariye. ¿O qué recompensa dará el hombre Canke por umuntu su alma? yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Recompensa da sua alma? Dios no acepta nada. Imana en nta recompensa kintu na por la kimwe salvación del alma, yemera excepto kugira ngo ucungure el ubugingo sacrificio de bwawe Cristo. kiretse ikimazi ca Kristo. E recompensa pela alma, com exceção do sacrifício de Cristo. Y si la persona no ha aceptado ese Kandi sacrificio, umuntu atemeye ico kimazi creyendo en Cristo como su ngo Salvador yizere Kristo nk'umukiza wiwe, y lavando sus pecados en la sangre de yoze ivyaha Cristo vyiwe mu maraso ya Kristo, y recibiendo su espíritu, aronke na mpwemu yera, uwo muntu no tiene nada nta kintu na que kimwe aba ofrecerle afise a Dios yoshikanira Imana mu gihe el sacrificio de Cristo adafise ikimazi ca Kristo recibido en su alma. Y ngo su sangre acakire aplicada mu bugingo bwiwe, en su alma. amaraso yiwe ngo abasizwe mu bugingo bwiwe. Hariho gusa Una cosa ikintu kimwe ofrecida por la salvación gishikanirwa agakiza gishikanwa kubw'agakiza kacu, ni Yesu Kristo ku musaba i Karuvariyo muriendo para nuestra salvación. wapfuye kubw'agakiza kacu kugira ngo aducungure. Kandi Imana nta kindi kintu na kimwe yemera. Sigue diciendo, Habandanya kuvuga ngo porque el Hijo del Hombre kuko umwana w'umuntu vendrá en la gloria de su Padre kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwa se con sus ángeles azananye n'abamarayika y biwe, entonces pagará niho azoca yishura a cada uno umuntu wese conforme a sus obras. ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ahora podemos ver aquí Rero ngaha turashobora kubona que es muy importante yuko ari ingirakamaro cane siempre estar buscando buri gihe kwa muri kurarondera la bendición de Dios. umugisha w'Imana. Cuando leímos este pasaje Igihe twasoma iki gisomwa de Jacob, co muri Yakobo, pensamos
twiyumviriye que Jacob agarró al ángel ko yakobo yagumbiriye marayika uhoraho y no habló muchas cosas. ntiyavuga ibintu byinshi Pero vamos a preguntarle aquí al ariko profeta reka Oseas tubaze ngaho muvugishwa n'imana hoseya algunas de las cosas que Jacob habló. bimwe mu bintu yakobo yavuze En el capítulo 12 de Oseas, mu gice cya 12 muri hoseya verso 3 en adelante dice: ku murongo wa 3 kabandanya haravuga ngo En el seno materno tomó por el yafashe calcañar a igitsinsiri su ca hermano, mukuru we y bakiva con mu su nda ya poder nyina venció. kandi amaze gukura Tomó- yahotoranye vamos a n'imana leerlo poco a poco. En Reka el tubasome seno buke materno buke. tomó por el calcañar a yafashe su hermano, igitsinsiri ca mukuru we bakiva mu nda ya nyina kandi amaze gukura yahotoranye n'imana y con su poder venció al ángel. mbere yahotoranye n'umumarayika aramunesha Venció al ángel yanesheje y marayika prevaleció. Lloró ararira y le rogó. aramwinginga En Betel le halló i beteri niho y allí yayiboneye habló con nosotros kandi aho niho yavuganiye el nawe Dios de los ejércitos. Jehová es su uhoraho nombre. imana nye n'ingabo uhoraho niyo zina ryiwe Tú, pues, vuélvete a tu Dios. nuko rero hindukirira imana yawe Guarda misericordia y juicio. gumya imbabazi n'ibiroranye Y en tu Dios kandi confía siempre. wame urorera imana yawe udahengeshanya Luego en el hanyuma mismo capítulo 12, verso nk'igice nyene ca 9 al 12 umurongo 10 dice: w'9 kugeza ku 10 haravuga ngo Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra ariko ni jewe uhoraho imana yawe uhereye igihe waviriye mu gihugu ca egiputa Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. nzokongera gutuma usubira kuba mu mahema nk'uko byari bimeze mu minsi mikuru yashinzwe Y he hablado a los profetas navuganye n'abo navugisha y aumenté nagwije ivyo nerekanye nagwije ivyo nerekanye y por medio de los profetas usé naciye parábolas. imigani ncishije mu bo navugisha Por medio de los profetas Dios biciye mu ha usado bavugishwa parábolas. imana yagiye irakoresha imigani Y esto de las vigilias, kandi ibi vy'amazamu parábolas ni que imigani marcan yerekana tiempos ibihe proféticos en los ibihe cuales vy'ubuvugishwa ibyo ishengero ry'umwami Yesu Kristo estaría manifestada rizogaragariramwo uva mu ntambuko uja mu yindi las vigilias, amazamu las primeras 3 atatu ya mbere corresponden ahuye al tiempo n'igihe de las edades de la c'ibihe iglesia vy'ishengero durante las 7 edades mu bihe de la ndwi iglesia gentil. vy'ishengero ry'abanyamahanga Y la cuarta vigilia izamu rya kane naryo corresponde rihuye a la edad de la piedra angular. n'igihe c'ibirokomeza ifuruka Las 3 primeras vigilias amazamu atatu ya mbere corresponden ahuye al lugar santo n'ahera del templo espiritual de Cristo. h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo La cuarta vigilia izamu rya kane corresponde al rihuye lugar santísimo n'ahera ha cane del templo espiritual de h'ingoro Cristo. yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo La cuarta vigilia izamu rya kane corresponde a rihuye la edad de la piedra angular. n'igihe c'ibirokomeza ifuruka Las primeras 3 vigilias amazamu atatu ya mbere corresponden ahuye al quinto milenio, n'ikimpumbi ca el gatanu sexto milenio. n'ikimpumbi ca gatandatu La cuarta vigilia izamu rya kane corresponde rihuye al séptimo milenio. n'ikimpumbi c'indwi Ahora, rero las vigilias amazamu aquí usadas ngaha akoreshwa son vigilias proféticas n'amazamu y'ubuvugishwa yavugishijwe representadas en ashushanijwe las vigilias ashushanywa n'amazamu en aquellos tiempos. amazamu barara mwa kiriya gihe mu mazamu La yose más importante
izamu ngirakamaro cyane ni izamu rya En kane. la cuarta vigilia, mu izamu rya kane bendijo el ángel de Jehová marayika w'uhoraho niho yahezagiye yakobo, y recibió Jacob nuko yakobo aronka un nuevo nombre. izina risha. Es en la cuarta vigilia ni mu izamu rya kane de la cual habló Cristo, iryo Kristo yavuze ko en la cual Dios bendecirá, niryo Imana el ángel de Jehová izohezagiriramwo, bendecirá marayika w'uhoraho niryo azohezagiriramwo Isirayeli cual Jacob canke Yakobo. celestial primero, nk'umuburyo bw'impwemu Yakobo wo mw'ijuru bwa mbere terrenal que es el pueblo, hamwe na Yakobo wo kw'isi ari y bwo bwoko Jacob o bw'Aheburayo, Israel celestial kandi Yakobo canke Isirayeli yo mw'ijuru es la iglesia del Señor ni Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y miren ustedes, kandi mwitegereze namwe el mismo ángel de Jehová wa mumarayika w'uhoraho nyene que estuvo toda la noche umwe yarari ijoro ryose muri ano mazamu yose, luchando con Jacob, y umwe Jacob yariko con él, anigana na Yakobo, Yakobo nawe anigana nawe. cuando llegó igihe la hashika mañana, mu gatondo, cuando rayaba el alba, igihe umutwenzi cuando ya estaba watambika, amaneciendo, igihe bwari bwamaze guca, o sea, ni ukuvuga cuando ya la cuarta vigilia igihe izamu rya kane estaba comenzando, ryari ryatanguye, encontramos turabona que Jacob ko Yakobo recibió la bendición de Dios. yarose umugisha w'Imana. Y ahora rero encontramos que la turabona bendición de ko Dios, umugisha la w'Imana, bendición de Cristo, umugisha wa el Kristo, ángel del pacto marayika w'isezerano para su iglesia, ku ishengero ryiwe es para la cuarta vigilia. niwo mu izamu rya kane, No es para las 7 edades de la ntabwo ari iglesia uwo gentil, mu bihe indwi by'ishengero ry'abanyamahanga, ahubwo n'uwo mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka, igihe c'ahera ha en cane, donde estará el mismo aho ángel de hazoba Jehová, hari wa wundi nyene el marayika ángel del w'uhoraho pacto, canke marayika que w'isezerano, estuvo en las umwe 7 edades de la iglesia yarari mu gentil, bihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga, en cada agaragariye uno muri de los ángeles buri umwe mensajeros mu bamarayika de las ntumwa 7 edades de la iglesia b'ibihe gentil. ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Y ahora vean ustedes rero mwitegereze namwe cómo hubo una lucha ingene habaye urugamba de edad en edad uva mu gihuja mu por la kindi bendición de Dios. kubw'umugisha w'Imana, En la cuarta ariko ni mu izamu rya vigilia, kane en la manifestación mu kugaragara del ángel del pacto kwa marayika para w'isezerano la edad de la piedra angular mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka, y lugar santísimo de su templo hamwe espiritual, n'ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, que el ángel del pacto niho marayika w'isezerano Yesu Kristo manifestado en el Espíritu Santo agaragariye muri mpwemu yera, bendecirá niho azohezagira a su iglesia ishengero ryiwe, y traerá kandi el cambio azozana que impinduka nosotros necesitamos. twebwe dukeneye. Vean ustedes mwitegereze namwe el nuevo nombre izina que risha recibió Jacob Yakobo yarose tiene que ver ritegerezwa kuba rijanye n'umugisha wose, umugisha en la tierra nueva, o sea, en la tierra prometida, umugisha a la cual él iba uzoboneka mu gihugu para gishasha poseerla, canke mu para gihugu recibir la c'isezerano, iglesia ariwe yaragiye kuronka kugira ngo aronke iragi ry'umugisha w'abana la iglesia b'imfura del Señor Jesucristo, wamwegukira. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo turabona que en este tiempo final, ko muri iki gihe ca nyuma en la edad de la piedra angular, mu gihe cy'ibiruka by'imfuruka, que es la edad del lugar arico santísimo gihe c'ahera ha cane del templo espiritual de Cristo, h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, recibirá rizoronka su herencia, iragi ryaryo, la herencia que perdió Adán y Eva en iragi la caída, Adamu na Eva batakaje igihe bagwa. la iglesia del Señor Jesucristo Ishengero ry'umwami Yesu Kristo la obtendrá, rizorironka, porque le será restaurada la kuko herencia rizogarurirwa iragi ry'Imana, a todos los hijos de Dios. Imana irigarurire abana b'Imana bose batojwe n'Imana bose. Y por eso es que viene Kandi el nico ángel del gituma pacto, marayika w'isezerano que es aje Jesucristo en el ariwe Espíritu Yesu Santo, Kristo muri mpwemu yera en el día postrero, ku munsi wa nyuma manifestado agaragaye en la cuarta vigilia. mu izamu rya kane. Y en la cuarta vigilia, kandi mu izamu rya es que kane todos nosotros niho twebwe twese estaremos recibiendo tuzoronkera la bendición umugisha del ángel del pacto, wa marayika del w'isezerano, ángel de Jehová, marayika de w'uhoraho Jesucristo, wa Yesu Kristo en su manifestación final. mu kugaragara kwiwe kwa nyuma.
en donde estarán viendo todos niho twese tuzoba turiko turabona abahungu n'abakobwa b'Imana, lo que vio Jacob. tuzoba turiko turabona bimwe Yakobo yabona. Yakobo yaravuze ati nabonye Imana Cara a cara. imbona nkubone. Y todos los escogidos de Dios N'abatorejwe n'Imana en bose el día postrero ku munsi wa nyuma estarán viendo nabo bazoba bariko barabona Cristo Yesu Kristo manifestado agaragariye en el Espíritu Santo muri mpwemu yera a través de carne humana, biciye mu mubiri y estarán w'umuntu, viendo kandi bazoba bariko barabona Jesucristo Yesu Kristo con su rostro como el sol. mu maso hiwe hameze A nk'izuba. Jesucristo Yesu como Kristo Rey de Reyes ari nk'umwami y w'abami Señor de señores. hamwe n'ubuganza Estarán baganza. viendo Ba- ya no bazoba bariko en barabona espejo, en bataraba oscuridad, ivyijiji mu mwijima, cara a cara. ahubwo bazoba bariko barabona imbona nkubone, kuko bazoba bariko barabona Yesu Kristo aje muri mpwemu yera El velo de carne mu mubiri w'inyama, él tendrá uwo azoba en la afise cuarta vigilia. mwizamu rya Y kane, estarán viendo kandi bazoba bariko barabona Jesucristo Yesu Kristo cara a cara. imbona nkubone, Al estar viendo mu kuba bariko a barabona Jesucristo manifestado Yesu Kristo en agaragaye su velo de carne mu mubiri we de la w'inyama cuarta vigilia. wo mwizamu rya Eso kane. será ver a Dios Uko kuzoba ari kubona Imana, kubona Yesu cara Kristo a cara imbona nkubone en el día posterior. ku munsi wa nyuma. Yakobo Viendo al ángel del pacto, yabonye marayika w'isezerano imbona nkubone, recibió. acaronka umugisha w'Imana. Y ahora Rero vean ustedes, Jacob mwitegereze namwe, quiso Yakobo saber el nombre yashatse kumenya del izina ángel, rya marayika, nombre de Dios, kuko izina ry'Imana riri hehe? en el ángel. Riri muri marayika. Y por eso Jacob Nico gituma Yakobo le rero preguntó al ángel, yabajije ¿cuál marayika es tu nombre? ati witwa gute? El ángel le dice, Marayika ¿por qué aramubwiye preguntas por mi ati nombre? kubera iki umbaza izina O sea ryanje? que el ángel sabía Ni ukuvuga yuko marayika yarazi por qué impamvu estaba preguntando por su nombre. yari kwamubaza iryo zina, Porque se sabía el nombre del ángel. kuko Pues yarazi sabe izina rya marayika. Kuko iyo aza kumenya izina rya marayika yari guca amenya izina ry'Imana. Kubera iki? Éxodo capítulo 22, Kuva yo 22 canke 23, verso 20 que adelante umurongo wa dice, 20 ukabandanya haravuga ngo he aquí yo envío mi ángel delante ihengera de ti, ntume para que te umumarayika guarde en el camino imbere yanyu y te abazigame mu introduzca en el nzira, lugar que yo abashikane he aho preparado. nateguye. Um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenha planeado. Guárdate delante de él Muze y oye mumwubahe, su voz. mumwumvire, No le seas rebelde, ntimuze mumugararize, porque él no perdonará kuko vuestra rebelión, atazobaharira ibicumuro porque mi byanyu, nombre kuko está en izina él. ryanje riri muri we. A vossa rebelião, porque o meu nome está nele. ¿Dónde está el nombre eterno Niyo de hari Dios? izina rihoraho ry'Imana, En el ángel de ni muri marayika uhoraho. Vean ustedes, Jacob quería Mwitegereze conocer namwe, el Yakobo yashaka kumenya izina, porque conociendo el nombre del ángel, kuko amenya izina rya el marayika, ángel del pacto, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, el mismo Dios, ari we yari yamana nyene mu mubiri wayo wa teofaniya, en ese cuerpo de la secta de muri uwo misión, mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, iba a estar conociendo yari guca amenya el nombre eterno de Dios. izina rihoraho ¿Recuerdan ry'Imana. ustedes cuando le apareció el ángel del Mbega pacto muribuka igihe marayika w'isezerano yamwiyereka, a los padres de akiyereka abavyeyi ba Samsoni? Sansón? Querían saber ellos el nombre del ángel. Nabo nyene bashatse kumenya izina rya marayika. Marayika arababwira ¿Por qué preguntas por mi nombre? ati kubera iki mumbaza izina ryanje El cual es oculto. kandi ari No kinyegezwa? le era permitido Ntabwo yabemereye, darlo a conocer ntabwo yari a babwiye. Moisés. Mose Cuando él también quiso saber igihe el nabo nombre del nyene ángel, yashaka kumenya izina rya marayika, el ángel de Jehová, marayika w'uhoraho, el ángel le dijo, marayika yaramubwiye yo soy el que soy. ati nduwo Y ndiwe, dirás, kandi dirás a ellos, uko bari kuzobabwira yo soy, me ha enviado a uti vosotros. ndiho yabantumyeko. Y fueron dadas Bahawe 5 consonantes, indome zitanu z'indagi, arizo ari ye, W, he, we, H. he. Esas fueron las letras Izo nizo ndome que le fueron dadas a Moisés. zahawe Mose azihawe na marayika w'uhoraho. Y el pueblo hebreo, Kandi ubwoko bw'Aheburayo deseado saber bwamye bwipfuza el nombre kumenya eterno de Dios, izina rihoraho el nombre del ry'Imana, ángel del pacto. izina rya marayika w'isezerano.
Pero el pueblo hebreo ariko ubwoko bw'abaheburayo mwitegereze no ha podido entender ese ntabwo nombre, bashoboye gutahura iyo zina, pero ese nombre ariko iryo zina para el tiempo final, mu gihe ca nyuma para el día postrero, ku munsi wa nyuma será revelado rizohishurwa, a todos los hijos e hijas de Dios, rihishurirwe abahungu bose n'abakobwa a todos b'Imana, los primogénitos de Dios, rihishurirwe abana b'imfura bose en b'Imana el día postrero, ku munsi wa nyuma en la venida mu kuza del Hijo del Hombre. k'umwana w'umuntu. Ahora, Rero con la venida mu kuza de Jesucristo en el Espíritu kwa Yesu Santo, Kristo muri mpwemu yera en el día postrero, ku munsi wa nyuma manifestado en su ángel mensajero, agaragariye muri marayika en la w'iwe cuarta ntumwa vigilia, mu izamu rya kane, estará dándonos la bendición azoba ariko araduha umugisha uwo twebwe para dukeneye ser transformados, kugira ngo duhindurwe, nosotros los que vivimos, twebwe abakiri bazima, y ser resucitados, bazuke los que han partido abavuye mu mubiri en las edades pasadas. mu bihe byaheze. Esto es para la cuarta Ibyo vigilia. ni byo mu izamu rya kane, Y la cuarta vigilia, kandi izamu rya kane en términos proféticos, mu mvugo corresponde ya gihanuzi, mu mvugo y'abavugishwa ihuye n'igihe c'ibihe bikomeze ahora en furuka. términos proféticos. Rero mu mvugo y'abavugishwa Cristo habló Kristo yavuze de la venida del Hijo del Hombre ku kuza k'umwana w'umuntu, y comparó agereranya el tiempo de la venida del Hijo igihe del cyo Hombre kuza k'umwana w'umuntu a una de las vigilias. hamwe na rimwe mu mazamu. Y encontramos Kandi que turabona para las diferentes vigilias, yuko mu mazamu atandukanye Cristo tendría en su iglesia Kristo yari kugira mu ishengero ryiwe abashumba, abasuku, ni ukuvuga ngo fieles, abashumba imprudentes, bizigirwa que kandi de vigilia en b'ubwenge, vigilia ari bo uva mu izamu uja mu rindi, uva mu ntambo kuja mu yindi, bari kuba bariko baragaburira abahungu n'abakobwa b'Imana, babagaburira umutsima w'ijambo ry'Imana, kuko umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ahubwo azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Tubibwirwa n'Imana mu gusura mu byagezwe igice c'8 umurongo wa 3 n'uwa 4, hamwe no muri Matayo igice ca 4 umurongo wa 4. Kandi imfungurwa z'ubugingo ni ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana buhwanye n'igihe umuntu aba ariko arabamwo. Rero Kristo yarabajije ati, none ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge ari wazoba ari mu nzu y'Imana? Ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge uwo shebuja azoshira mu rugo rwiwe? Kandi urugo rw'umwami ni uruhe? Ni ishengero ryiwe. Iyo niyo nzu canke urugo, umuryango w'Imana, ni umuryango wo mw'ijuru. Nk'uko yavuze ati, namanutse mvuye mw'ijuru. Mbega mwamuzi ikintu kimwe? Abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bamanutse bavuye mw'ijuru, baje bavuye mu buringanire bw'indwi, kandi bari ngaha ku isi mu mibiri ipfa. Kandi kugira ngo bace mu buringanire bwa gatandatu, twarizeye umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo nk'umukiza wacu n'ikimazi ciwe ku musaraba i Kaluvariyo, kandi twarogejwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, kandi twararose mpwemu yera. Uko niko rero twarose umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi twarose bityo ubugingo budashira. Twaravutse tuvuka nk'uko mu bwami bw'Imana, twaravutse bwa kabiri, kandi turafise ubugingo budashira. Tubura gusa umubiri ufadika uhoraho, uwo azoduha ryari mu izamu rya kane.
Los muertos en Cristo abapfuye bizera kristo resucitarán en cuerpos eternos. bazozuka bari mu mibiri ihoraho Los que vivimos natwe bakiri bazima seremos transformados. tuzohindurwa. Eso es Ivyo para este tiempo final. nivyo muri iki gihe ca nyuma. Ahora Cristo preguntó, kristo rero yarabajije ¿quién es ese siervo ati fiel none que es el ninde mayordomo fiel uwo mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, al uwo cual su mushumba wo Señor ha kwizigirwa puesto sobre su w'ubwenge uwo shebuje yasize mu rugo rwiwe. casa? De edad en edad, uva mu gihuja mu Dios ha kindi colocado imana un mensajero yarahashize intumwa en el cual ha ari nayo estado un yamye espíritu tofánico irimwo impwemu ya tofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu igaragariye mu mubiri w'umuntu muri iyo ntumwa, y ese mensajero kandi iyo ntumwa ha traído yazanye de la sexta dimensión ikuye mu buringanire bwa gatandatu ubutumwa bw'Imana ku bantu, y ese mensaje kandi ubwo butumwa es el alimento ni imfungurwa para el pueblo, z'abantu, la ración ni rasiyo, correspondiente al imfungurwa tiempo ihwanye en n'igihe que las personas están ico viviendo. abantu baba bariko barabamwo. Y ahora, Rero ¿quién es el siervo fiel y prudente? ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge? No kuvuga ngo umushumba wo kwizigirwa w'ubwenge Que estará en la casa de Dios, azoba ari mu nzu o y'Imana, sea, en la iglesia del no Señor kuvuga mu Jesucristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, como el mensajero nk'intumwa correspondiente ihwanye a la cuarta vigilia, n'izamu rya kane, correspondiente a la ihwanye edad de la piedra angular, n'igihe c'ibiriko bizifuruka, correspondiente ihwanye al lugar santísimo, n'ahera ha el templo cane espiritual de Cristo, ihingoro yo mu nkemu ya Kristo, correspondiente ihwanye a la dispensación de la ley, n'ikiringo c'ubwami, y correspondiente kandi ikaba ihwanye no munsi wa ¿cuál nyuma. es ese siervo fiel y Uwo prudente? mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge ni uwuhe? ninde? Los otros siervos fieles y Kuko prudentes ariya abandi bashumba bo kwizigirwa w'ubwenge ari abamarayika n'ubw'intumwa bo mu bihindwe by'ishengero dieron el alimento espiritual. baratanze imfungurwa zo mu buryo bw'inkwemu, irasiyo imfungurwa baziha abana b'Imana mu nzu y'Imana, Vigilias mu mazamu en que ellos vinieron. ayo bo Y bajemwo. ahora, Rero para el día postrero, ku munsi wa nyuma ¿quién será el siervo ninde fiel y azoba ari umushumba wo kwizigirwa w'ubwenge? Uwo mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, uwo mutware wo kwizigirwa w'ubwenge azoba ariko aratanga ijambo ry'Imana, imfungwa zo mu buryo bw'inkwemu aziha abahungu n'abakobwa b'Imana mu nzu y'Imana, no kuvuga mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo? Dice, bienaventurado aquel siervo, Haravuga ngo harahigwa uwo mushumba, cuando su señor venga, hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. en verdad os digo Ndababwira ukuri que le pondrá sobre yuko todo su azomuha kugaba ibyo afise byose. bien. ¿Y qué significa eso? None ibyo bisobanura iki? Que se cumplirá Bisobanura ko hazoshikirizwa muri uwo mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, lo que dijo Cristo hazoshikirizwa vya bindi Kristo yavuga mu vyeshuwe igice ca gatatu murongo wa 21, al que venciere, ati unesha yo le daré nzomuha que se siente conmigo kwicarana nanje en mi trono, ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje y me he nanesheje sentado con mi Padre nkicarana na en su trono. data ku ntebe yiwe y'ubwami. Desde el trono Ku se ntebe gobierna. niho umuntu Y este aganziriza, mayordomo fiel y prudente kandi uwo mushumba wo kwizigirwa será w'ubwenge colocado azoshigwaho, azohabwa kuganza ibintu byose bya shebuja. None ni kubera iki? para administrar los bienes. No kugira ngo aganze ibintu byose, ubutunzi bwose bwa shebuja. Rero Veamos San Marcos, turabe muri Mariko capítulo 13, lo que nos igice dice. ca 13 ico tubwirwa. Hablando de la venida del Hijo del Hombre, Ariko aravuga ku kuza k'umwana w'umuntu. dice, Haravuga ngo verso, capítulo 13, verso igice ca 32 13 en murongo wa adelante. 32 ukabandanya. Pero de aquel día Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mu ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. E a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. está hablando aquí de qué? Ngaha ariko aravuga kuki? De la venida del Hijo del Hombre. Ariko avuga ku kuza k'umwana w'umuntu. Mirad, velad Mwiyubare, y orad. mube maso kandi musenge.
Mirad por qué y velad por qué y orad por qué. mwiyubare kubera iki, mube maso kubera iki, musenge kubera iki? Por la venida del Hijo del Hombre Kubwo kuza k'umwana w'umuntu, y para que estemos preparados kandi para verlo twitegurire iki? y recibirlo Twitegurire kumubona no kumwakira en el tiempo final. mu gihe ca nyuma, Porque no sabéis kuko mutazi cuándo será el tiempo. igihe bizoshikira. Es como el hombre que yéndose Ni nk'umuntu lejos, yasize dejó urugo rwiwe su casa aja y dio mu kindi autoridad a gihugu, sus siervos, asigarana y cada uno abashumba su biwe urugo, obra, kandi y al portero mandó ahejeje kugerera que umuntu wese igihugu ciwe, abarira umuteramyi ngo yamagavye. casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Jesucristo ascendió al cielo, Yesu Kristo yaduze mu ijuru, pero envió en su iglesia y a su ariko iglesia yarungitse kw'ishengero ryiwe no mw'ishengero ryiwe siervos fieles y prudentes, abashumba bo kwizigirwa que son los kandi 7 veces mensajeros de las bukuri, 7 edades, ari bo bamarayika ndwi ntumwa abamarayika ntumwa b'ibihe ndwi by'ishengero na marayika y la ntumwa edad de la piedra angular, w'igihe c'ibireko bizifuruka, y les dio autoridad kandi yabahaye sobre ubutware su casa. ku nzu yiwe. Sigue diciendo, Habandanya havuga ngo velad, nuko pues, mwami porque no mugavye, sabéis kuko cuándo mutazi vendrá igihe el nyene urugo Señor de la casa. azozamwo. Porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Ahora velad por qué, Rero mugabe kubera iki? por su venida. Mwiteguriye kuza kwiwe. Sigue diciendo, Habandanya kuvuga ngo si al anochecer, namba ari ku mugoroba, eso fue en el comienzo de la iglesia, aho hari mu ntango y'ishengero, allá con los apóstoles, hariya hamwe n'intumwa abigishwa, y también corresponde ndetse kandi aha a la hahuye etapa de las grandes n'intambuko persecuciones ya ka gatotezo gakomeye por cane las cuales pasó la iglesia. ako ishengero ryaciyemwo. Sigue diciendo, Habandanya havuga ngo o a la medianoche, canke mu gicugu, la medianoche, igicugu encontramos turabona que es el tiempo ko ari igihe de la segunda vigilia, c'izamu rya kabiri, porque la primera termina a las kuko 12 irya mbere rirangira saa sita, y la segunda comienza a irya las 12. kabiri naryo rica ritangura saa sita. O sea, finalizando la primera, Ni ukuvuga ngo irya mbere rirangiye comenzando la haca segunda. hatangura irya kabiri, O al canto del gallo, canke mu nkoko, ya esa es la tercera vigilia. aha ni mw'izamu rya gatatu, O a la mañana, canke umutwenzi ukitse, ya esa es la cuarta vigilia. iri ni izamu rya kane. Y no vino Kandi ntiyaje ni en la primera haba mu izamu rya mbere no mu rya ni en la kabiri tercera. no mu rya gatatu. Así es que por eliminación, Nuko rero kubwo ugutoranywa, ya sabemos que la kubwo venida del Hijo del Hombre ugutoranywa duca tumenya yuko kuza era k'umwana para cuál de las w'umuntu vigilias, yuko ari uko mu izamu irihe, ari uko mu izamu rya kane, porque no queda kuko otra vigilia. nta rindi zamu risigaye, Y esa es la única vigilia kandi iryo ni ryo zamu rimwe que rudende corresponde rihuye a un tiempo de día. n'igihe co ku murango, Corresponde rihuye a las primeras 3 horas de la mañana. n'amasaha atatu ya mbere yo mu gatondo. En esa cuarta vigilia, Muri iryo zamu rya kane, vean ustedes, mwitegereze namwe, Jacob fue bendecido. Yakobo yarahezagiwe. En esta cuarta vigilia Muri iri zamu rya kane encontramos también turabona kandi vyongeye que Jesús caminó sobre ko el mar. Yesu yagendeye ku kiyaga. Encontramos a Jesús Turabona Yesu apareciéndole a sus discípulos, yiyereka revelándose a sus abigishwa discípulos biwe, yihishurira abigishwa biwe en la cuarta vigilia. mu izamu rya kane. Eso lo encontramos Ivyo tubisanga en San Mateo capítulo muri 14. Matayo igice ca 14. Eso sucedió después Ivyo de vyabaye multiplicar los panes y los peces. inyuma yo kugwiza imitsima n'amafi. Vamos a ver cómo dice Katuraba la ko escritura. havuga uko iki cyanditswe kivuga.
el verso umurongo capítulo igice 14, ca verso 14 umurongo wa 22 42 ukabandanya. enseguida Jesús hizo a sus uwo discípulos mwanya entrar en agobera la barca abigishwa e ir ngo delante de batambukire él mu a la otra bwato ribera, entre tanto que él despedía a la bitangire kujabuka hakurya abanze gusezera ishengero. Eso fue luego de Ibi multiplicar vyabaye los panes y nyuma los yo peces, kugwiza imitsima n'amafi, donde comieron 5,000 aho personas, bariye abantu 5,000 sin contar los niños y las mujeres. hadaharuwe abana n'abagore. Y cuando terminó, Bahejeje sobró más pan, hasigara más peces, iyindi mitsima de hamwe los n'ayandi que le habían mafi entregado ku vyo bari babahaye, ku vyo bari batanze cuando él comenzó. igihe yatangura. Miren ustedes, Mwitegereze namwe todo lo que ponemos en las manos de Cristo, ibintu byose dushize mu maboko ya Él lo Kristo bendice y lo arabihezagira multiplica kandi akabigwiza y lo usa en su obra. kandi agaca abikoresha mu Y gikorwa cuando ciwe. nosotros kandi igihe luego twebwe veamos hanyuma turavye lo que colocamos en sus manos, ibyo twashize mu maboko yiwe, veremos que tuzobona habrá más yuko hazoba de lo que nosotros n'ibindi colocamos en sus manos. birengeye ibyo twe twamuhereje mu maboko yiwe. Sigue diciendo, Habandanya havuga ngo despedida la multitud, subió al monte a orar ahejeje aparte, gusezera y ishengero cuando llegó aduga la noche, umusozi estaba gusenga allí yiherereye. Bwagorovye yari wenyene gusa. y ya la barca estaba en medio del mar, ariko azotada por ubwato las olas, bushitse hagati porque el viento mu kiyaga era contrario. bari batamijwe n'imipfunda kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ku Jesús muteramyi vino a ellos ugira kane andando aza aho sobre el mar. bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el abigishwa mar, bamubonye se agendesha turbaron, amaguru diciendo, hejuru ku kiyaga "Un fantasma". basimbwa n'umutima bati ni igihume, baturikishwa ubuku n'ubwoba. Estavam se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, "Tened uwo ánimo, mwanya Yesu arababwira ati humura ni jewe nimureke gutinya. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ahora podemos ver Rero turashobora kubona a Jesús Yesu caminando sobre el mar ariko agendera ku kiyaga en la cuarta vigilia. mu izamu rya kane. En San Marcos también Muri Mariko naho nyene nos habla de esta cuarta vigilia haratubwira kuri iri zamu rya kane en el capítulo 6 mu gice ca 6 y nos muestra haratwereka en esta cuarta vigilia muri iri zamu rya kane todo lo que allí sucedió. ibintu byose vyabaye ngaho. Vamos a ver el verso 40. Reka turabe ku capítulo murongo 6, igice verso ca 6 umurongo wa 48 48 ukabandanya. dice, Haravuga ngo viéndoles remar con gran fatiga, porque abonye el ko viento les era batamijwe contrario, no gusoza kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. cerca de la cuarta vigilia de la noche, Ku muteramyi vino a ugira ellos kane andando sobre aza el aho mar, bari y quería agendesha amaguru hejuru ku kiyaga yagira abarengane. viéndole ellos andar sobre Ariko el mar, babonye pensaron agendesha que era un amaguru fantasma, hejuru ku kiyaga y gritaron. bagira ngo ni igihume batura ubuku. Porque todos le veían, Bose y se baramubona basimbwa n'umutima. pero enseguida habló con ellos Ariko uwo mwanya y arabavugisha les dijo, arababwira "Tened ánimo, ati yo soy, humura ni jewe nimureke gutinya. no temáis". Y subió a ellos en la Aratambuka barca y se calmó aja el viento. mu bwato barimwo umuyaga uraca. Y ellos se asombraron en gran manera Barumigwa y se cane maravillaron, mu mitima yabo baratangara porque aún no habían entendido lo de kuko los panes, batatahuye por vya cuanto ya estaban mitsima endurecidos
ariko imitima yabo yari igikomantaye. milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aquí podemos ver Ngaha turashobora kubona lo que sucedió ibyabaye en esta cuarta vigilia. muri iri zamu rya kane, Y encontramos kandi turabona en San Juan no muri Yohana que también ko naho nyene aparece andando sobre el mar yagaragaye, yabonetse ariko agendera ku kiyaga en la cuarta vigilia. mu izamu rya kane. Eso está en el capítulo 6, Ivyo biri mu gice ca gatandatu verso 15 al murongo wa 21. 15 kugeza ku 21, Y ya eso ustedes lo leerán kandi ivyo namwe muzobisoma en sus hogares, mu ngo que iwanyu tengan kugira ngo más escrituras muronke ivyanditswe vyinshi canke ahantu henshi Yesu yagendeye ku kiyaga. ellos se maravillaban Bo baratangaye de que Jesús le hablaba al viento y a la ko Yesu yabwira imiyaga hamwe n'ikiyaga kandi bikamwumvira. es que allí estaba el creador de ellos Nuko aho hari umuremyi wavyo, y les hablaba kandi yarabibwira y le obedecían. navyo bikamwumvira. Ahora podemos ver Rero turashobora kubona que la cuarta vigilia yuko izamu rya kane es muy importante rirakomeye cane en el campo profético mu gice c'ubuvugishwa, mu gisata c'ubuvugishwa ku bijanye a la venida del Hijo del Hombre. n'ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Ahora, Rero el día postrero. umunsi wa ¿Qué es nyuma, el día postrero? mbega umunsi wa nyuma ni iki? Es el Ni día del uwuhe? Señor. Ni umunsi w'umwami. El día postrero Umunsi wa nyuma es el séptimo milenio. ni kimpumbi c'indwi, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Es como 1000 años, ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka como igihumbi un día. ni nk'umunsi umwe. Y una vigilia Kandi igicugu canke en izamu términos mu mvugo de un día delante del Señor como 1000 y'umunsi años. umwe imbere y'umwami Imana nk'imyaka igihumbi. Entonces 3 horas Nuko rero amasaha atatu delante del Señor, imbere y'umwami, las 3 horas amasaha de la atatu cuarta vigilia yo mu izamu rya kane vienen a ser acaba 125 años. imyaka 125, Porque una hora kuko isaha imwe delante de Dios imbere para los y'Imana seres humanos ku biremwa abantu es ni 41 años imyaka 41 n'amezi 8, y 41 años con 8 meses kandi imyaka 41 n'amezi 8 multiplicado por 3 ugwije na gatatu les da uca utora 125 años. imyaka 125. Los primeros 125 años Imyaka ya mbere del 125 día postrero y'umunsi wa nyuma es ni delante de Dios imbere y'Imana, la cuarta vigilia. ni izamu rya kane, ari naryo Nos habla Cristo. tubwirwa na Kristo Cuando nos habla igihe atubwiye ati al anochecer, azoba no será ari la medianoche ku mugoroba canke mu gicugu hagati canke mu nkoko o a la mañana. canke mu Si gatondo. no fue en el atardecer, Nimba hatabaye ku mugoroba no kuvuga buriko buragoroba, y no fue a la medianoche, ntihabe no mu gicugu y no hagati, fue al canto del gallo, ntihabe no mu nkoko, o sea, primera, no segunda kuvuga y ngo tercera vigilia, mu izamu rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu, solamente queda hasigaye gusa la cuarta vigilia. izamu rya kane. Es la cuarta vigilia Ni mu izamu rya donde kane Cristo caminó sobre el mar. aho Kristo yagendeye ku kiyaga. Y figura Shusho n'ingero de la venida de Cristo, y'ukuza kwa la venida Kristo, del Hijo del Hombre, ukuza k'umwana para el w'umuntu día postrero, ku munsi wa nyuma, donde su iglesia aho ishengero lo ryiwe estará necesitando rizoba más rimukeneye, que nunca antes. rimukeneye cane kurusha uko ryigeze kumukenera. Y en Apocalipsis, No mu vyeshuro Yohana capítulo 10, mu gice c'icumi lo encontramos turamubona caminando sobre el mar. ariko agendera ku kiyaga, ahagaze ku Y kiyaga, caminando kandi sobre el mar ariko agendera para llegar ku kiyaga kugira ngo ashike imusozi. en Apocalipsis capítulo 10, Mu vyeshuro Yohana mu gice c'icumi
Verso 1 y adelante dice, umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo vi descender del cielo a otro ángel fuerte, mbona umumarayika envuelto wundi en una nube, w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, con el arco iris sobre su no mu cabeza, mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, y su rostro era como mu el maso sol, hiwe hasa n'izuba, y sus pies como amaguru columnas de yiwe fuego. asa n'inkingi z'umuriro. Tenía en su mano un librito abierto, Yari afise mu minwe agatabo y puso kazinguruye, su pie derecho sobre el mar, ashinga ikirenge c'iburyo ku y el kiyaga, izquierdo sobre la tierra, ic'ibumoso naco agishinga y imusozi, clamó a gran voz, asemera n'ijwi como rirenga ruge un león. nk'uko intambwe Y yivuga, cuando hubo clamado, asemereye 7 truenos se imituragaro emitieron ndwi ituragara amajwi yayo. Aquí tenemos Ngaha turafise la venida del Hijo del Hombre, ukuza k'umwana la w'umuntu, venida de Cristo ukuza kwa Kristo en el día postrero. ku munsi wa nyuma. Lo encontramos Turamubona con su rostro mu maso hiwe hameze cuando nk'izuba. te ve el sol, Mbega ni ryari umuntu abona izuba? en la mañana, Ni mu o en el gatondo día, canke ku murango, no durante la noche. ntabwo ari mw'ijoro. Su venida Ukuza kwiwe es en la cuarta vigilia, ni mwizamu rya kane, mu maso hiwe hameze nk'izuba, en el monte de la ku transfiguración, musozi wo guhindurirwako, donde él mostró aho yerekanye mwarya yerekwa, la venida del Hijo del yerekanye Hombre ukuza k'umwana con sus w'umuntu ángeles, azananye n'abamarayika biwe, aparece con su rostro agaragara mu como el maso sol también, hiwe hameze nk'izuba nyene. Kubera iki? porque su venida Kubera ko ukuza es para la kwiwe cuarta vigilia, ni mwizamu rya para la kane, cuarta vigilia, mwizamu rya kane correspondiente ariryo al rihuye día postrero. n'umunsi wa nyuma. Ni ukuvuga Es ni para los primeros ni 125 mu myaka años ya mbere 125 del día postrero, iyo ku del munsi término wa nyuma milenio. yo mu kimpumbi c'indwi. Durante ese lapso de tiempo, muri ako gahe de kagufi, la ako gahe cuarta gato vigilia, ko mwizamu rya la kane, venida del Hijo del Hombre ukuza k'umwana con sus w'umuntu ángeles azananye n'abamarayika biwe gutegerezwa gushitswa ngaha ku isi. Ahora Rero podemos ver turashobora kubona la importancia agaciro de las vigilias. k'ayo mazamu, Podemos ver turashobora kubona el por qué es tan importante impamvu ari ingirakamaro cyane comprender el gutahura misterio de ibanga las vigilias. ry'amazamu, Porque para la cuarta vigilia, kuko mu izamu rya kane Jesucristo, Yesu Kristo el Hijo del Hombre, umwana w'umuntu con sus ángeles, hamwe n'abamarayika biwe resplandeciendo su rostro, mu maso hiwe hakayangana nk'izuba, estará manifestado en la tierra, azoba agaragariye ku isi con su rostro como el mu sol. maso hiwe hameze nk'izuba. Ni ukuvuga ngo nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, kuko mu maso hiwe hameze nk'izuba hashushanya Kristo nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, nk'umwana w'umuntu hamwe n'umwana wa Dawidi, para sentarse kugira ngo yicare en el trono de ku David ntebe y'ubwami ya y Dawidi, reinar por 1000 años, aganze imyaka igihumbi, hanyuma aganze n'ibihe bidashira. pero para su venida Ariko mu kuza hay un kwiwe programa hariho que tiene umugambi que ser cumplido. utegerezwa gushitswa, Como para su primera venida hubo un programa nk'uko mu kuza kwiwe kwa mbere habayeho umugambi, vyabaye ngombwa ko ushitswa. Turabona yuko nyuma yo kuvuka kwiwe haciye 29 años imyaka 29 para n'igice comenzar su ministerio, kugira ngo atangure y luego ubukozi bwiwe, transcurrieron hanyuma 3 haciye años y medio más imyaka 3 n'igice para llevar yindi a cabo kugira la ngo obra de redención. akore igikorwa c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Y así, Uko poner bityo aheze asozera ukuza kwiwe kwa mbere nk'umwagazi w'intama y la w'Imana, segunda venida de Cristo kandi ukuza kwa kabiri kwa Kristo nako ni ukuza kwa marayika w'isezerano en el día postrero ku munsi wa nyuma. es para llevar a cabo Ni ukugira rero ngo akore igikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe, kwisubiza ibintu byose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro mu kuza kwiwe kwa mbere. y Kandi aquí en la tierra ngaha ku isi, se estará viviendo aha ku en isi la cuarta vigilia hazoba hagezweho en la venida igihe c'izamu rya kane mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Isi izoba iri mu izamu rya kane. None n'igihe kingana el gute Hijo del Hombre umwana con w'umuntu sus ángeles azoba manifestado en la tierra. hamwe n'abamarayika biwe agaragariye ku isi imbere yo gukora El propósito impamvu de su venida yo kuza en kwiwe toda su plenitud, mu mwuzuro wiwe wose, porque irá kuko por etapas. Su programa tiene diferentes etapas.
kuko bizogenda mu ntambuko. Umugambi wiwe ufise intambuko zitandukanye, kandi muri izo ntambuko zose azoba ariko arashitsa impamvu yo kuza kwiwe, kandi azoba ariko arashitsa bityo ubuvugishwa bwa Bibiliya buhwanye n'intambuko zitandukanye z'ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, mu maso hiwe hakayanga ntaco ibibatsi nk'izuba, ni ukuvuga aje nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, umwana w'umuntu hamwe n'umwana wa Dawidi. Rero turumvise agaciro kana amazamu, cane cane agaciro k'izamu rya kane hamwe n'ico risobanura mu mvugo nk'iy'abavugishwa. Mu mvugo ya gihanuzi, izamu rya kane niryo zamu rikomeye cane, ngirakamaro cane, kuko niyo ntambuko y'Imana y'igice ca mbere c'ikimpumbi c'indwi, ni ukuvuga ngo y'imyaka ya mbere 125 yo mu kimpumbi c'indwi, aho ukuza k'umwana w'umuntu kuzoba kugaragariye guhishuriwe hagati mu ishengero rya Yesu Kristo, hariko harakogwa igikorwa co kwisubiza ivyiwe. Rero ni igihe kingana gute umugambi wo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe bizofata ku munsi wa nyuma? Turindire, hanyuma tuzobona igihe bizofata. Igihe bizofata igikorwa cose c'umwana w'umuntu mu kuza k'uwazananye n'abamarayika biwe, ahazoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe, kandi azoba ariko aruzuza umubiri w'ibanga w'abizera mu gihe c'ibiruko bizifuruka, kandi azoba ariko adutegurira uguhindurwa n'ukunyakugwa kuri uno munsi wa nyuma. Ivyo vyose ni ivyo mw'izamu rya kane. Mwitegereze namwe umuzuko wa Kristo. Mbega wabaye kw'isaha iyihe? Wabaye mu gatondo ko kuw'Imana w'umuzuko, kandi iryo ni izamu rya kane ryo kuw'Imana w'umuzuko. Ishusho n'ingero y'izamu rya kane ryo ku munsi wa nyuma, aho abapfuye bizera Kristo, aho bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa nk'uko Kristo nawe yazutse mu izamu rya kane ryo kuw'Imana w'umuzuko. Rero igihe c'ibiruko bizifuruka igishushanywa n'uw'Imana w'umuzuko, kuko igihe c'ibiruko bizifuruka kiba umunsi w'umunani, ni nawo kandi umunsi wa mbere w'iyinga. None umunsi wa mbere w'iyinga ni uwuhe? Ni uw'Imana. Kandi duharuye umunsi w'Imana hamwe n'iminsi indwi y'iyinga iba irangiye, nuko rero uwo munsi w'Imana ucuba umunsi w'umunani. Igihe c'ibiruko bizifuruka naco tugiharuye, tukagiharurana n'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kica kiba igihe c'umunani, igihe gihoraho c'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo ginjire mu ntambuko y'Imana yo mu bihe bidashira, kugira ngo turonke umubiri uhoraho twebwe bakiri bazima, abapfuye bizera Kristo nabo baronke umubiri uhoraho, uwo bazohabwa na Kristo mu muzuko.
También byongeye kandi de la piedra angular igihe cy'ibiruko by'imfuruka que está representada en el día arico domingo, gishushanywa n'umunsi w'Imana, también está representada byongeye kandi gishushanywa en el año del jubileo, n'umwaka wa y en yubile, el año 50, ari wo wari umwaka wa 50, ndetse kandi wari umwaka w'umunani w'umunsi mukuru hagati mu bwoko cada bw'Abaheburayo. 7 años, Buri myaka indwi yose umwaka ugira indwi era un año de descanso wari para la umwaka tierra, w'ikiruhuko de c'isi, reposo, umwaka w'ikiruhuko era un año festivo. wari umwaka w'umunsi mukuru. Hanyuma He transcurridos 49 años, hamaze guca imyaka 49, el pueblo hebreo ubwoko bw'Abaheburayo había tenido bwari bwagize 7 años, imyaka indwi, bwaba bwagize imyaka indwi y'amasabato, o sea, 7 años de ni ukuvuga descanso ngo imyaka indwi y'ikiruhuko en la tierra. Durante muri ico 49 gihugu. años Mu myaka 49 tenían 6 para trabajar bari bafise y 1 de descanso para la tierra. imyaka 6 yo gukora hamwe n'umwe w'ikiruhuko c'isi. Hanyuma nyuma y'umwaka wa 49 ari wo wari umwaka w'ikiruhuko ku isi, hacashika umwaka wa 50 ari wo wari umwaka wa yubile, kandi wari umwaka aho iragi rya buri mwana wo mu bwoko bw'Abaheburayo ryararitakaje, ryaca rigaruka mu maboko yiwe adatanze n'igiceri na kimwe. Wari umwaka w'ubucunguzi, kandi ubucunguzi, ugucungwa kw'imibiri yacu kujanye n'umwaka wa yubile w'iki gihe, umwaka wa yubile wisubiyemwo. ni ukuvuga ngo mu gihe c'ibiruko by'imfuruka aho tuzoronka ugucungurwa k'umubiri, ariko guhindurwa kw'imibiri yacu kugira ngo turonke umubiri uhoraho, twebwe abakiri bazima, abapfuye bizera Kristo nabo baronke umubiri uhoraho. Nimba hagize uwo mubi wacu ava mu mubiri, nta kibazo na kimwe gihari, azoronka uko biri kose, azoronka umubiri uhoraho, azozuka mu izamu rya 4 kuri uno munsi wa nyuma, ari mu mubiri uhoraho, kandi azobana natwe ubundi busha. Kandi umuntu agumye ari muzima, abapfuye bizera Kristo nabo bakazuka, igihe tuzobabona ni ukuri tuzoca duhindurwa. Uko biri kose tuzogira umubiri uhoraho, uwo Kristo yasezeraniye twebwe twese, kuko turiko turaba mu ntambuko y'Imana y'ubucunguzi bw'imibiri yacu ipfa, kugira ngo tugire umubiri uhoraho, tuzohindurwa. Uko niko rero tuzogira umubiri uhoraho, ari ryo ragi, iragi rigenewe abahungu n'abakobwa b'Imana. Umugisha ikiremwa muntu cahombye imyaka 6,000 iheze, ariko ubwo mugisha ukazogarurwa kuri uno munsi wa nyuma. Kandi n'iyindi migisha yose Adamu na Eva yatakaje, nayo nyene izogarurwa kuri uno munsi wa nyuma. Kandi twebwe twese tuzogira ishusho na kameremere bya Yesu Kristo. Tuzoba abantu batunganye mu mwuzuro, dufise imibiri itunganye kandi ihoraho, impwemu za teofaniya zihoraho kandi zitunganye, n'ubugingo bwacu buhoraho kandi butunganye. Twese abacunguwe n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, kugira ngo tubeho mu kimpumbi hamwe no mu bihe bidashira. Nico gituma ivyanditswe bivuga yuko imibabaro tugira muri kino gihe co ngaha ku isi tubayemwo, no mwino mibiri yo ngaha ku isi, ntabwo twobigereranya n'ubwiza twebwe tuzohishurirwa. Twebwe tuzohishurirwa ubwo bwiza bugiye kuza mu mibiri ihoraho kandi imisha tugiye kuronka. Kandi ibyo ni byabande, ibyo ni bya mwebwe mwese na jewe. Kandi rero nimwitegereze
tres vigilias primeros amazamu atatu ya mbere se cumplieron durante yashikijwe las 7 edades de la iglesia gentil. mu bihembwe by'ishengero En los ry'abanyamahanga territorios mu bibanza donde se cumplieron ahashikirijwe esas edades, ivyo bihe by'ishengero porque corresponden a la noche kuko ayo mazamu nayo mw'ijoro aba donde mw'ijoro aparecen las estrellas y corresponden ahagaragara a inyenyeri esa etapa de la iglesia Kandi de Señor Jesucristo, ayo mazamu ahuye n'ino ntambuko y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ahagaragaye inyenyeri indwi canke intumwa las 7 ndwi edades de la iglesia si gentil. ibihembwe by'ishengero La ry'abanyamahanga iglesia está representada Ishengero en esas edades rishushanirijwe muri ivyo en la bihe luna. ishengero muri ivyo bihe riba rishushanirijwe mu kwezi kuko ni mu gihe co mw'ijoro ariko mu gihe ca nyuma La iglesia ishengero no estará vestida de la luna, ntabwo rizoba ryambaye ukwezi sino del sol, ahubwo rizoba ryambaye izuba porque es kuko el tiempo de n'igihe la cuarta vigilia c'izamu rya kane arico kiba ku murango dice, ico gituma a los havugwa que temen mi nombre, atabubaha izina ryanje el sol izuba de justicia, ry'ubugororotsi y de sus rizobarasira alas kandi traerá salvación. rizozana agakiza mu mababa yaryo Por eso es nico gituma que Cristo aparece kristo en el agaragara monte de la transfiguración, ku musozi wo guhindurirwako mu maso yiwe hameze y en nk'izuba Apocalipsis capítulo no mu 10, byeshuri yohana igice c'icumi aparece con su rostro como el sol. agaragara mu maso yiwe hameze nk'izuba no mu byeshuri igice ca mbere Aparece también naho nyene agaragara mu maso hiwe como el sol. hameze nk'izuba Capítulo 1, igice ca mbere verso murongo 16 dice, wa 16 tenía en haravuga su ngo diestra 7 estrellas, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe la espada es inkota la palabra, ni ijambo las 7 estrellas son los 7 inyenyeri siete indwi edades, ni abamarayika ndwi b'ibihembwe by'ishengero y su rostro era como el sol, mu maso hiwe hari hameze cuando nk'izuba resplandece en su fuerza. mu nyonga hiwe hari hameze Lo vemos nk'izuba iyo ryatse con umutari su rostro como el sol. ngaha tumubona mu maso También hiwe hameze nk'izuba al hijo inde del hombre, umwana w'umuntu hijo del hombre, umwana w'umuntu en su venida mu kuza kwiwe viene con su rostro como el aza mu sol, maso hiwe hameze porque nk'izuba viene kuko en cuál de las aje vigilias. mu izamirihe aje mu izamu rya kane Y ahora podemos ver rero turashobora kubona en Apocalipsis mu byeshure yohana capítulo 22 igice ca 22 verso murongo 4, wa kane donde dice, ahavuga y ngo verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. bazoraba mu nyonga hayo izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo aha turashobora El kubona sol, izuba su rostro como el sol, mu maso ye hameze nk'izuba y podemos ver kandi turashobora kubona que su nombre, yuko izina ryiwe el nombre del sol de justicia, izina ry'izuba ry'ubugororotsi el nombre de Cristo, izina rya el kristo ángel del pacto, marayika w'isezerano para el día postrero, ku munsi wa su nyuma nombre nuevo, izina ryiwe risha que es el nombre eterno de ari ryo Dios. zina rihoraho ry'imana Encontramos turabona que lo ko tendrán todos los hijos de Dios bazoba barifise abana b'imana bose en sus frentes. ryanditswe mu ruhanga no kuvuga ngo El conocimiento bazoba bafise del ubumenyi nombre eterno de Dios, bw'izina rihoraho el ry'imana nombre nuevo hamwe n'izina del risha Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo Los escogidos abatoranijwe del Señor Jesucristo bo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo tendrán ese conocimiento. bazogira ubwo bumenyi 144 ndetse n'ibihumbi 144 by'abaheburayo lo verán viniendo bazomubonaje mu maso hiwe hameze y nk'izuba obtendrán kandi bazoronka uguhishurirwa kw'izina rihoraho el ry'imana nombre nuevo hamwe n'izina del risha Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Obtendrán Kristo el conocimiento bazoronka ubumenyi bw'izina del Cordero de Dios Jesucristo ry'umwagazi w'intama w'imana Yesu Kristo aje en el día postrero. ku munsi wa nyuma ari nk'intare yo mu muryango wa yuda ari nk'umwami w'abami hamwe n'uwuganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe Y lo que quiso conocer kandi ibyo yashatse kumenya Jacob yakobo cuando le preguntó, igihe yabaza ¿cuál es tu nombre? ati witwa gute Eso será revelado ivyo a bizohishurwa Jacob, bihishurirwe al yakobo Israel celestial primero, isirayeli y al Israel yo mu ijuru terrenal, ubwa mbere el na pueblo mbere hebreo. hamwe na isirayeli yo ku isi ubwoko El bw'abaheburayo Israel celestial
Isirayeli yo mu ijuru es la iglesia del Señor Jesucristo. ni ishengero ry'umwami Yesu Y Kristo. el Israel terrenal Isirayeli yo ku isi nayo es el pueblo hebreo. ni ubwoko bw'abaheburayo 144,000 hebreos, ibihumbi 144 by'abaheburayo abazomwakira como los escogidos de entre los nk'uko gentiles, n'abatoranijwe bo mu banyamahanga bo mu ishengero rya Yesu Kristo nabo bazomwakira muri kino gihe ca nyuma, y estarán viendo kandi bazoba bariko barabona a Jesucristo Yesu Kristo cara a cara manifestado imbona nkubone agaragaye en carne humana, agaragariye mu mubiri w'umuntu en medio, agaragariye mu ishengero ryiwe, y eso será kandi la venida uko azoba ari ukuza del caballo blanco de kugendera ku Apocalipsis farasi 19. y'igitare yo mu byaje 19. ¿Qué dijo el precursor de la segunda mbega venida de niki Cristo? integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ko La venida azoba del ari caballo blanco de ukuza Apocalipsis kugendera ku 19. farasi y'igitare yo mu byaje 19. Vamos a ver. Reka turabe En la página 134 ku rupapuro rw'ijana na del libro de los 34 mu gitabo c'imatanijwe sellos, dice el precursor de la segunda venida integuza yo kuza de kwa Cristo. kabiri kwa Kristo yaravuze ati, Y noten ustedes, kandi mwitegereze namwe cuando este Espíritu Santo que igihe tenemos uno llega a mpwemu yera manifestarse, dufise igihe azokwambara umubiri el que está en nuestro medio ahora uyu ari en la hagati forma muri del twebwe Espíritu nyene mu Santo, buryo bwa mpwemu yera, cuando él llegue a ser encarnado en la igihe persona de azokwambara Jesucristo, umubiri muri Yesu Kristo, entonces nosotros le nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. es la venida no kuza del Espíritu Santo kwa mpwemu yera en carne humana. mu mubiri w'umuntu. Y ahora, Rero en la página 277 ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo c'imatanijwe mu gisupanyoro, en una parte de la oración, igice kimwe c'isengesho dice yaravuze nuestro hermano Branham, mwidata Branham, pedimos que el Espíritu Santo turasaba venga ko ahora mpwemu mismo. yera yizira we nyene ubwiwe El jinete del verdadero ugendera caballo ku farasi blanco, y'igitare vy'ukuri, mientras su espíritu, mu gihe mpwemu wiwe el Espíritu de Cristo, mpwemu wa Kristo entra en confrontación mu con el gihe anticristo agihanganya na antikristo y él llama lo suyo. nawe ahamagara abiwe. ¿Quién es el que llama a los suyos? Ninde ahamagara abiwe? ¿Quién es el que llama a los escogidos? Ninde ahamagara Es el abatoranijwe? Espíritu Santo. Ni mpwemu El yera jinete del caballo blanco de ugendera ku Apocalipsis farasi 19. y'igitare yo mu byaje 19. Y en el día postrero kandi ku munsi wa nyuma estará con nosotros azoba ari kumwe natwe en medio de su iglesia, hagati mu ishengero ryiwe manifestado agaragaye en carne humana. mu mubiri w'umuntu. Y ahora Rero veamos turabe en Apocalipsis mu vyeshuro Yohana capítulo 19, mu gice ca 19 nos habla de la haratubwira venida de Cristo ku kuza kwa Kristo en un caballo blanco kw'ifarasi y'igitare y con una espada saliendo de su boca hamwe n'inkota iva mu kanwa kiwe, y con un nombre afise izina que ninguno entiende, ata muntu n'umwe azi el cual es el verbo de Dios, ariryo ari ijambo w'Imana, y tiene en su vestidura kandi ku mpuzu ziwe y en su muslo no ku kibero escrito handitswe este nombre: kw'iri Rey de zina Reyes umwami y w'abami Señor de Señores. hamwe n'uganza abaganza. Y ahora en la página Rero ku rupapuro 256 rw'amajana del libro 256 de los sellos, mu gitabo dice el c'imatanijwe precursor de la integuza segunda yo kuza venida kwa de kabiri Cristo, kwa Kristo yaravuze ngo, pero cuando nuestro Señor aparezca ariko sobre igihe la tierra, igihe umwami wacu azogaragara azoseruka ku él isi, vendrá sobre un caballo wazoza blanco agendera como ku la farasi nieve, yera derere nk'urubura, y será completamente kandi Emmanuel. azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, La palabra de Dios ijambo encarnada en ry'Imana un ryambaye umubiri mu muntu. hombre. Eso es la venida uko no kuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu byaje 19. Esa es la venida. no kuza El ángel del pacto, kwa marayika w'isezerano kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera velado en carne humana, yihishije mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma en su ángel mensajero, muri marayika wiwe ntumwa, dándonos a conocer ariko aratumenyesha bino bintu byose que deben suceder pronto, bitegerezwa kubaho vuba, y kandi trayéndonos atuzanira la bendición del cielo, umugisha wo mu la ijuru, bendición umugisha para Israel, kuri Isirayeli yo mu ijuru, iglesia del Señor Jesucristo, ishengero ry'umwami Yesu y Kristo, para el Israel na terrenal, Isirayeli yo ku isi que es el pueblo hebreo. aribwo bwoko bw'Abaheburayo. Rero ¿Cómo murabe viene la bendición del cielo? ingene umugisha wo mu ijuru La uza, bendición de Dios umugisha a w'Imana los hijos e hijas de Dios, ku bahungu n'abakobwa de la b'Imana iglesia del Señor Jesucristo. b'ishengero ry'umwami Yesu Y Kristo, después
hanyuma no ku bwoko bw'abaheburayo, kandi ibyo byose ni mu izamu rya kane. Izamu rya kane ariryo rihuye n'iki gihe, kino gihe twebwe turiko turabamwo. Iki nico gihe co mu izamu rya kane. Iki nico gihe aho abatorejwe n'Imana bazoba bariko barabona marayika w'isezerano ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika we ntumwa, bamubona imbona nkubone agaragaye biciye mu mubiri w'umuntu, kandi baronka imigisha ya Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma mu izamu rya kane. Turumvise ibanga ry'amazamu, twumvise isano riri hagati y'amazamu hamwe n'urugendo rw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Twumvise kandi izamu iryo ari iryo umwana w'umuntu azoziramwo, kandi twanabonye ikintu gikomeye cyane cyasezeranijwe kuzokogwa mu izamu rya kane. Ico kintu gikomeye ni ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ukuza kugendera konferansi y'igitare yo mu bya 19, ariko kuza kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano aje muri mpwemu yera, agaragaye biciye muri marayika we ntumwa, aje mu mubiri w'umuntu muri marayika we ntumwa, ari hagaragariye ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kuba, kandi anaduhezagira Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma, ahamagara yegeranya abatonejwe bose kuri uno munsi wa nyuma. Nico gituma ari ikintu gikomeye cyane cyasezeranijwe ku munsi wa nyuma cy'ukuza k'umwana w'umuntu hamwe n'abamarayika biwe mu izamu rya kane. Twumvise ibanga ry'amazamu. Kuri jewe ryari ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'ibanga ry'amazamu. Ese imigisha ya Yesu Kristo ihwanye n'izamu rya kane ese yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe, tunyakugwe, tujanwe mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama mu ijuru, nuko aho twiginane na Kristo uwo munsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ese Imana yobandanya kubahezagira mwese, kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, umwana w'iterambere. Imana ibahezagire kandi barinde mwese. Ndongera nsigande hamwe namwe Revera Giandere Corto kugira ngo abandanye asozere igice cacu muri iri joro, ashimira Yesu Kristo kubw'imigisha yiwe muri iri joro.